Bakunzi bisamirizi nibonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mudukurikira muherereye kaze mu rukurikirane rw'ibiganiro isamirizi nibonesha kure buntu ibategurira kuri uno munsi rero reka tubahe ikaze mu kiganiro ibuka ukenguruke. Ikiganiro ibuka ukenguruke ni ikiganiro giha akaryo abantu gukora ineza ariko kandi n'abakorewe neza nabo nyene bakibuka gukenguruka. Mu buzima bwa misi yose turazi yuko atawigira umuntu agirwa n'uwundi kandi nakure ushobora gushika hari igihe usanga wahashikanwe n'uwundi. None rero mwa kino kiganiro tukaba twatewe iteka tukaba dufise umutumire nawe dufise ni umukozi w'Imana umuvyeyi mama buntu ntitwabagora ngo mwidondore ahubwo turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Namahoro cyane. Ego. Kaze rero mu kiganiro ibuka ukenguruke cyo kuno munsi hanyuma atugira ko na kino kiganiro rero umuvyeyi umukozi w'Imana mbega gukenguruka ijambo ry'Imana ribivuga kwiki? Ijambo ry'Imana riravuga cyane ku ijambo gukenguruka canke ari navyo twokwita gushima. Usomye muri Zaburi ya 33 haravuga ngo gushima kurabereye abatunganye. No kuvuga umuntu wese avuga ko yubaha Imana ikimubereye no gushima. Adashima umuntu avuga ngo arakunda Imana ngo arayubaha adashima abari karabesha. Saho gusa Pawulo yaravyandikiye abanyefeso mu gice cya 5 umurongo wa 20 aravuga ngo Imana data wa twese tuyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Arongera aravyandikira abitesalonika mu cete cya mbere yabandikiye mu gice cya 5 nyene aravuga ngo mwame mukenguruka muri vyose kuko ivyo ari vy'Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Urumva yuko gukenguruka n'ivy'Imana itugombako kandi Imana ikagomba ko dukenguruka muri vyose. Burya gukenguruka kurimwo uburyo bubiri, hariho gukengurukira abantu kubw'ivyo baba badukoreye, ariko hariho no ushima icuri, ushima Imana ico yakugize. Ego hariho gushima rero umuntu agize ico aronka no gushima Imana ukumeze uko hari ico mwari muvuze ati gushima birabereye abatunganye. Umuntu ashobora kwiyumvira ati hari aho gutungana bigorana bivanye kumbure, urabona hari abamenye Yesu hari n'abataramumenya gutungana kumbure bikagorana ati none umuntu mbega adatunganye mwaba bwa buzima bwa misi yose uwo ntakwiriye gushima mu gihe yumva ko mu mutima bitameze neza. Ego uyu mwanditsi wa Zaburi yashatse kuvuga yuko umuntu atunganye we igikwiye kumuranga ari ugukenguruka, ariko simvuze yuko umuntu wese awubaha Imana n'utayubaha gukenguruka dutegerezwa kubikora. Mbere gukenguruka bikwiye kuba mu ngeso zacu, bikwiye kuba muri kamere kacu, ni n'ibintu dukwiye gukurana. Murabizi neza abavyeyi senze ko ari bose, ariko jewe hariho nabandi nama mbona uhaye umwana akantu umukubitira kuvuga ngo urakoze, hanyuma n'uwundi amuhaye ubona ikintu uvuga ntiwavuze urakoze. Ni ndero dukwiye gutoza abana kuva bakiri bato kugira ngo babikurane. Haje ikintu utamenyereye kiragoye kugikora, ariko nk'umwana yakuze baramwigishije yuko ategezwa gushima muri vyose, bamuhaye akantu avuge ngo urakoze, urumva amaze gukura biramugumamwo. Kandi bene uwo niwe yibuka no gushimira Imana, bene uwo niwe yibuka gushimira n'uwamugiriye neza. Yarabikuranye kuvuga urakoze biguma muri we. Hanyuma ukwiye gushima yoba arinde n'uwo yagiriwe ineza n'uwo ari mu bihe vyiza canke bimwe twumva ati mu bibi no mu vyiza dukwiye gushima? Navuze ko ari mu buryo bubiri nyene. Hariho gushimira uwakugiriye neza, wakugiriye neza ukamushimira kuri iyo neza yakugiriye. Nukuri kudashimira umuntu yakugiriye neza nakaga, ico ni kimwe. Ariko hariho no gushima mu vyiza
ugiriwe canke mu byiza urimwo, harimwo no gushima no mu gihe bitameze neza, kuko ntidukwiye gushima ibintu bimeze neza gusa. Ijambo ry'Imana ririsigura kandi rirabisigura neza. Mu Baroma 8:28 haravuga ngo haravuga yuko dukwiye yuko kubakunda Imana ibintu byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Kandi na rimwe navuga ryo mu Banyefeso naryo nyene riravuga ngo Imana data wa twese muyishimire byose imisi yose. Kandi bitubaka imisi yose urazi ko atari byiza. Imisi yose tuyishimire byose imisi yose. Urumva ibitubayeko kubera tuzi ngo Imana ibibibona. Burya by'ukuri nta kintu na kimwe kitubaka Imana itazi. Imana iguma izunguruka ibiri kumwe natwe, ahabona ahatabona, ku murango mwijoro, mwibarabara, ahantu hose tuba turi Imana ibihari. Nukuvuga ikigushikiye aho uri hose Imana ibikibona. Rero kuyishimira kubera yaretse bikaba, hariho abantu badatahura yuko umuntu yoshima mu bihe bibabaje. Aho hantu jewe ndumva umengo abarundi n'undi wese yonyumva arakwiye kuvyumva yuko no mu bihe bigoye, no mu bihe bitameze neza, no mu bihe wabuze, no mu bihe waronse, no kuvuga mu bihe bibi no mu bihe vyiza dukwiye gushima. Nico gituma Paulo yabihanuye Abaroma, Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose. Aho nyene tukiri mu ijambo ry'Imana, umenga biragoye gushikira mu bibi no mu vyiza. Mbega mu ngorane ni ikihe kintu cyo gutuma ushima ko benshi umenga rimwe na rimwe haba kwidodomba? Ni ikihe kintu gituma umuntu mu gihe yagize ingorane, ni ikihe kimupusa gushima? Igikwiye gutuma dushima kirahari, ni ukubera biba byadushikiye Imana ibibona. Hanyuma rero iyo ibyo bintu bibi bidushikira, Imana ishobora kubihinguramwo ivyiza, kuko twama tubibona. Hariho igihe ushikirwa n'ikintu ukababara, ariko mu nyuma kumbe biki Imana yaretse ngo ndabigwemwo kugira ngo izongirire uku. Ugasigara uricuza kubona cya gihe waridoze, kandi wategerezwa gushima ukavuga ngo Mana nukuri ndagushimiye, nibi navyo bigenze ukunda bigushimiye, icyo nzi nuko wabibonye, ubizi kandi urankunda, suko wagomba komererwa nabi. Igikwiye gutuma rero abantu bashima mu bitagenze neza nuko Imana iba ibibona. Ikigira kabiri, Imana ushatse muri bwa buryo bwayo no zanzira zayo zirenga ibihumbi, irashobora kubihinguramwo ivyiza. Birashoboka yuko umuntu ashobora gushima yagize ikibazo mu gihe adatahura ubushobozi bw'Imana, canke mu gihe adatahura ijambo ry'Imana cyane. Biragoye n'ukuri umuntu ataratahura gose kushima muri byose. Na jewe kugira ngere kuri urwo rugezo ni ntahe pe no bashingira. Ubwa mbere Imana yaranyigishije ku ijambo gushima muri byose. Imana irabinyigisha ko ndabitahura pe, ndumva ko ndabitahuye yuko dukwiye gushima muri byose, ariko ntumva ko bigoye. Ndabusaba Imana, ndavuga nti Imana jewe ndihaye imisi, icyo gihe ngo nihaye ukwezi ko gushima muri byose, ndavyimenyereze. Ikizonshikira ciza nzoshima ciza, ho urumva biroroshe. Ariko nikizonshikira kibi nditeguye kuzoshima muri ku kwezi nihaye, kuko nashaka mbanze ndabikore, nzoze kwigisha abandi yuko gushima mu bihe byose bibi na vyiza bikwiriye, namaze kwipima nanje ndabe ko bishoboka. Kuko burya ibyakunaniye ntushobora kwigisha abandi ngo nibabikore. Oyaye, wabishoboye ukumva ko bishoboka, uba wemerewe kuvyigisha abandi, kandi uvyigishije abandi birafata. Muri uko kwezi rero ikintu ca mbere haheze imisi 3 nanditse no muri agenda yuko kuva ino tariki gushika itariki jewe nigiriye imigabo yo gushima muri vyose. Umunsi ugira 3 icyo bikora naciye mfata nsitara. Urabona kajya kantu ko ku gitanda, kajya ko kumpera, akano gahera gaca ko gucya.
ndabyumvira mu bwonko sinzi ko hari uwo byo bimaze gushikira ugatsitara kano gahera ku kintu ku ntebe ku kintu gisongoye ndabyumvira mu bwonko nca ndashinyiriza mugabo nca ndibuka ko ndi mu minsi yo kwimenyereza gushima muri byose je nibaza ko n'impana yabiretse kugira nyene iyo minsi nihaye nige by'ukuri ndaje yo nca ndunama nyene ndahafata kugira numve ko bitombabaza cyane ariko nca ndavuga nti Imana ndagushimiye kuretse nyene nkatsitara ukunyene ndagushimiye erega ndatsitaye ariko nari gushobora no kuvunika nari gushobora no kwikubita hasi nkavunika cyangwa nkakubita umutwe hasi nkacampfa ko nsitaye aka kano gusa kimpera urakoze ndagushimiye hatarahera iminsi myinshi yego muri uko kwezi nyene niho naciye mbura mama ndamubuze mama urumva mama urabyumva nyene umuvyeyi hanyuma bansanga mu biro nicaye uku hari abadamu babiri dukorana bari ngaha urumva uwundi acaraza kumbwira ati baragutelefone ntibagutoye bagomba bakubwira ko mama wawe apfuye by'ukuri uravyemeza ko aho ni mwa ya misi nihaye kwiga gushima muri byose ego ni by'ukuri nyene wavyumvise neza atego n'ukuri barabimbwiye yuko ndabikubwire cyo telefone ubaze ndavuga nto yasindi ndagutelefone canja hasi nca ndapfukama hasi babadamu bari ngaho nivyabona nubo baba ariko baranyumva barabizi nca ndapfukama nduza amaboko ndavuga nti Mana yo mwijuru ndagushimiye kuretse mama ngwapfe ndagushimiye kuretse mama ngwapfe kuretse ngo apfe muri kino gihe atapfuye ntaravuka atapfuye ndakana ndagushimiye naramubonye naramugiriye neza nanje nkuze ndagushimiye icyo ndagusabye uzubane natwe mu bintu byose bikurikira umpe inkomezi zo kubyihanganira ariko kandi mu bikurikira byose uzubane natwe ndakubwije ukuri naragize izo nkomezi yego muri uko kwezi sinibuka ikindi cyambaye ko ariko ibyo bibiri byovyo ndibuka nyene mbonye ibyo bibiri nabishoboye numva ndashimiye Imana cyane ndavuga ni waranyigishije kandi ndumva n'ikindi cyose cyoba uko kiri kose nukubura umwana wanje nukubura umutware wanje nukubura icyo ndya nuko no buri cyo ndumva ko ikintu cyose niteguye gushima Imana nuwoza kantuka ndafise n'ahandi nigiye kuri Dawidi nuwoza kantuka navyo yene noca ngenda mu cyumba ngashima Imana kubera nigiye kuri Dawidi igihe bamukurikira bamutuka akabareka bakamutuka ingabo ziwe zikavuga ati noya ntibishoboka yuko ujya muntu yogenda aragutuka reka tujya buketa umukizose Dawidi acaramubwira ngo nimumureke ntawubizi ko Imana yoba atariyo yamutumye kuntuka numva navyo biranyigishije hanyuma tukiri ngaho nyene mu ijambo ry'Imana ko duhamagarirwa gushima mu bibi no mu vyiza turetse ibibi kubera ko mu bibi mu bihe bigoye bisaba izindi nkomezi no gutahura cyane ubushobozi bw'Imana hariho nabo bigora rero gushima mu bihe vyiza ikintu ciza yahuye n'umuntu yamukoreye neza mugabo gushima bikanga uwo muntu biterwa niki biterwa nuko atabimenyerejwe kuva ari umwana aha rero turafise uruhara rukomeye nk'abavyeyi abana bacu hariho imyaka babamwo yo kwiga utuntu iyo myaka bayirenganye bakadutakaza biragoye kwigisha kubimwigisha kuze uyu mwana mutoya w'imyaka 2 3 ujya ashobora kuvuga urakoze amaze kumenya kuvuga utamwigishije kijya gihe umuhaye ikijumbu ati vuga naho uba mama wiwe vuga urakoze uwundi wese amuhaye vuga urakoze ikintu cyose vuga urakoze uwo mwana akarengana imyaka 10 atigishijwe kuvuga urakoze bizomugora nakuze bizomugora cyane nakuze canke burya umuntu arigira kuba mwegereye none jewe ndi nyina wiwe umuntu araje angiriye neza umwana abona yicaye aho simvuge nturakoze cyane Imana iguheza urakoze cyane uwo mwana avuga
mama ntashima akaca yibaza ati nibisanzwe nyene niko vyategerezwa kumera. Rero kugira umuntu akuze ntashime hari igihe biba biva yuko yakuze atavyo yamenyerejwe. Nsaba abavyeyi rero bige kumenyereza abana kuvuga urakoze kuri kinini no kuri gitoya, mbere no kubigenze nabi. Burazi nk'ubu twokwiga kumenyereza abana, umwana yikubise hasi ugaca umubwira ati hora basi uvuge turakoze mana, tukabibamenyereza bakiri bato, akana kakavunduruka kavuga rumva nta bwenge bwinshi ngo kiyumvire ngo iyo mana mbwira urakoze nibiki rumva, ariko ukamubwira ati vuga urakoze mana, urakoze kuri ibi bibaye, kakavunduruka kavuga ngo urakoze kuri ibi bibaye, kazokura kavuga ngo urakoze kuri ibi bibaye, urakoze mana, abimenyere. Yamaze gukura rero akamenya n'ivyo vy'Imana, avuga ego byari bikwiriye kuko bisanzwe biri no muri we. Umuntu atatojwe akiri muto gushima birakunda canke vyoshoboka amaze kwigira haba hariho ivyizigiro. Umuntu akiriho haba hariho ivyizigiro. Erega hari abantu bakura bakagira ibintu kubwo kutamenya, ariko yaronka umuntu amuhanura akamwigisha, hanyuma uwo muntu akavuga ngo ibi bintu reka ngerageze ndabishire mu ngiro. Ahubwo none hanura abantu badakunda kuvuga ngo urakoze, abantu badakunda gushima, abantu badakunda gushima Imana, kandi abo niyo bageze n'Imana ntibayishime, bageze n'imbere y'Imana ntibayishima. Uko wa muntu amenyere gushimira n'abantu abona, uwo ni wageze n'imbere y'Imana agira amashimwe y'umwanya munini. Ivyo navyo byo bibindi gica gikurikira byo bibindi. Hanyuma none mbega umuntu adashimye byiciki? Yo nivyo narimvuze rero ntivyo bibindi. Kudashima ntiwongerwa. Yaba umuntu yaba Imana, udashima ntiwongerwa. Nukuvuga udashima ntugira umugisha. Umuntu ashima, urashobora kuraba ukuntu umuntu ashima ukumva nyene wo muha, ukumva wo mwongera, ukumva nyene umuntu nukuri yashimye birengeye uko wavyibaza. Nukuvuga yahaye agaciro ibyo wamuhaye, yahaye agaciro igikorwa wamukoreye, yahaye agaciro amajambo wamubwiye, agashima gose ukumva biguteye intege kumwongera. Ni ikintu wari wamuhaye bikagutera intege kumwongera, bikagutera intege kongera kuganira nawe. Nk'ubu umuntu yasabye audience nkayimuha ndayimwongera bivanye n'ukuntu yashimye. Hari umuntu ashima vre mukavuga uti none kumuha audience gusa ashimye bingana uko, mu nyuma yinsabye no yimwima. Oya mba mbona yarashimye n'ubwa mbere kandi birenze no mu nyuma sindayi. Ariko hari umuntu haza akankamuha audience kuko yayisabye, ariko agacahaguruka akagenda ngo nari nihuta rero subiye mu gaca nsezera gaca agenda. Hanyuma turi mu kiganiro Ibuka Ukenguruke, harimo irivuga kwibuka. Ubwo nta bantu boba bishika bakareka gushima kubera ako kantu ko kwibagira, akibagira ko hari umuntu yamugiriye neza canke ko n'Imana yamugiriye neza, gusa kubera ko hariho situation abayemwo mw'uwo mwanya akibagira bimwe vyinshi vyari bimeze neza imbere, hanyuma akaca reka gushima ibindi kubera ko kumbure yibagiye ivy'akahise. Yo ntitwari dukwiye kwibagira, ariko twari dukwiye kwibagira ibindi byose, ariko ntitwibagira abatugiriye neza. We mu kiganiro ugirisha wavuze ngo umuntu ntiyigira ariko abigirwa n'abandi, ariko wibutse yuko wagizwe umuntu n'uwundi. Uwo muntu umushimira yumva, ukamushimira tumva. Wagera imbere y'Imana uramurengukana, ukamengo ni ujanye, ukavuga uti Imana uyu muntu mumpezagire, numva ndagushimira cyane kubona waramukoresheje nkaba uwondi uno munsi, nkamera ukomeze uno munsi, kuko Imana ibikoresha abantu. Nemwe ntihagire urindira ko bizoguruka, ikoresha abantu. Nibo ngazi zacu, nibo biraro vyacu, kugira ngo dushobore kujabukira kuri ibi na biriya. Murakoze cyane. Turacayaga ku bijanye no gushima canke gukenguruka, twishimikije ijambo ry'Imana. Imbere yuko tuza gusozera igice ca mbere ca kino kiganiro, hari abantu ukunda kumva ngo ndashimira Imana n'amahoro. Yego ndashimira Imana, mugabo gushimira abantu bikaba bike cyane.
hariho birashoboka yuko ushimira Imana udashimira abantu. Oya ntadushimira abantu ubona wa muntu ahubwo ashimira abantu cyane burya ni nawe ashimwe ry'Imana rigumamwe ari ryinshi nibyo navuze. uwo muntu gushimira abantu biba hafi akabashimira kuraka kanini na gatoya bene uwo muntu no ku Mana arayishimira arumva ashima ko ari muzima uramahoro ndashima Imana cyane nkebura n'abantu bakunda kuvuga ngo ni bukebuke yo bijya bintu iminsi yose jewe ubimbwiye cyane mwaza uragwaye wabuze iki akavuga ngo yango ndaho ngo ndakomeye hanyuma ukavuga ngo ndi bukebuke wavyutse uri ku kazi uri ukomeye nabo muhira baraho uvuze ngo ni bukebuke abantu bari mu bitaro canke wewe nyene ugwaye no vyumva ariko ugacumbwira ngo urakomeye ndakunda kubihanura abantu reka kumbwira ngo ni bukebuke ahubwo vuga uti namahoro ndashima Imana ko ndiho ndi muzima navyutse. Mbega gushima bifatiye kuvyo umuntu afatangwaho umuntu canke umuntu arashobora no gushima mwavuze ingene nk'umuntu abasavye audience mukayimuha hari ugirirwa ubuntu agashima n'uwundi abona ati byari ngombwa yimpe ariko hari abantu bashima bivanye n'uruntu runaka nyambara umuntu amuhaye akazi ikintu gikomeye akavuga ati ego utundi tubayabaye ukamenga ntiyoshima. Turangiza n'igice ca mbere ca kino kiganiro umuntu akwiye gushima kinini canke gitoya binini na bitoya dukwiye gushima nababwiye ni kwa kundi ko kudatahura yuko nimba nico gitoya gikore bo reka ndababwire nk'ikintu ntanga karorero kubona uvyutse ugashira amaguru hasi ukumva uratambutse ico urabona hari abantu batagiha agaciro ariko ni ikintu gikomeye cyo gushimira Imana cyane. Ingorane abantu tuza kwibuka yuko cyari gikomeye twari gushimira Imana tuvyutse iyo twumvise umuntu tuzinanye yajyamye akomeye mu gatondo biranka ko yinyagaza aca bapararize canke basanga yapfiriye mu gitanda yo ereka bwa bundi basha kujya mukavyuka ubara ubuntu ariko dukwiye kubimenyera Mana urakoze ko nshoboye gushira amaguru hasi bigakunda ko nshoboye kuvyuka amahoro ku kantu kose ku kantu kose reka ndabakaroro je ikintu nkunda gushima Imana ndakunda gushima Imana kumenya ko bisa amenyo akomeye akwiye canke akomeye ariko sinzi ko hari abandi bakunda kubishima Imana bayifata nko ririko riramurya kumbura riho riyibuka canke ntanavyibuke mu mwanya itari karamurya gushima Imana jewe kubona ifisa amenyo yose chaque fois ngize anniversaire n'imbere y'Imana ndakivugana umutima ndakivugana inkomezi nyinshi Imana ndagushime uranyongeye uwundi mwaka n'uyu mwaka nta ginyo ryavuyeyo visa amenyo yose akomeye harabo musumba harabo umve abankurikira mfise basigaranya yabaye urumva jewe nkabona ndacyafise amenyo yose ndashima Imana cyane gose dukwiye gushima Imana ku kantu kose kuko ni Imana ituma natwo duto tugenda neza na binini bigenda neza abantu ntibamenyere gushima Imana bakorewe uruntu rukomeye amafaranga abantu barashima Imana ku mafaranga kubera amafaranga imwe nibimara byose sino kandi nta utayakenera kandi ni yadufasha muri byinshi ariko umuntu aronsa amahera nivyo arashima Imana cyane umuntu aronsa akazi umwana sinzi ko benshi bashima Imana baronsa umwana kuko sinzi hari nk'umuvyeyi vraiment yoro nk'umubebe umumama yoro nk'umubebe ntashima Imana no kuntu tubashikana bitugoye harigiye kuyumvira ati nabandi barabaronka ati nibisanzwe narinze ngenda kubaka ko barukutamenya kuko turabona mu badukikuje hariho nabo bakantibabaronke cyangwa ukamuvyara agacapfa nicyo gituma gushima Imana biguma bikenewe mu bintu bito biguma bikenewe mu bintu binini. None rero reka tubakengurukire kwa kano kanya kwa kino gice ca mbere ca kino kiganiro ibuka ukenguruke mwakoze kwigora muradutiza kanya kugira dusangire kiyago mu kino kiganiro ibuka ukenguruke.
namwe murakoze cyane, mwakoze kuntumira. inshuti bakunzi bisamiriza nimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Ni hano igice ca mbere c'ikiganiro ibuka ukenguruke kirangiriye, aho twari twatewe iteka twakira umukozi w'Imana umuvyeyi mama buntu, aho yatuyagiye ku bitari bike ku bijanye no gushima n'iki jambo ry'Imana rivuga ku bijanye no gushima. Eliya Haragakiza nije niko ndakibashikiriza, tubararikire igice kigira kabiri ca kino kiganiro naho ubutaha.